Salut tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Yewe ndabizi ko muza kubona ko nambaye agasengero mucyo muvuga ati none Alvin ko asaza akaboko gato yashatse kuri kanini. C'est bon, akonyene gato akonyene muona ko ari gato. Ni konyene ashaka ayo makomantere nyene muza kuvuga. Nayo nyene narishaka niyo mpamvu navuze ati birasemaje. Aka kamkono akaivi. Je sais que rero muze neza murabizi yuko imbere ko ntangura ikiganiro ntizo koza ku motiva abantu murabizi yuko abantu benshi barakunda ibiganiro byacu kubera yuko biba birimo motivation kandi biba birimo ukudasinzira. Rero niyo mpamvu iyo dutawe ikiganiro tuba tugereza kubavyura kwa tuba tuzi yuko benshi bamwe ko madukurikira mu bavuye ku kazi murushe mu stress nyinshi zitandukanye urumva natugero dutanguye ibintu bya salut murameze neza ni handi usanga uravye televiziyo gato cyangwa uravye ikiganiro uciye usinzira muri kanape ariko rero ubuzi urizibona Alvin Smith azameze uku urumva nakagatiro cyangwa kagafatirwa wari ufise kose uravyuka uvuga ati uri umujamano n'ivyageze gute ya byaganga no usanga rero tuko twashiramo energy nki kugira ngo ibintu bishoye kumera neza namwe rero j'espère que vous allez bien aho muherereye hose umwanya wose mu ko murabishiganira abandi nkuko reko ndabivuga ushobora gukora ikiganiro wicaye wiruye wavuye kazi warushe ushobora gukora ikiganiro wicaye mu biro wawe board ukavuga ati reka nje kuraba Karababa ushobora gukora ikiganiro uri kuriruka cyangwa uri muri bisi kwa ari umuntu usizi ko maze kubira ari kumwe muri bisi kwera urugendo rurerure cyangwa abantu bose bari kwafata voyage avuga ati reka ndondere occupation ugasanga uri kuraraba bisigura yuko rero wese mwewe turakora mu kigetunga tugiye ko tugukunda cyane hama turabizi yuko wewe utaturavye twebwe nitwokora kubera yuko nimba twe dukora ni kwa dushaka uko turaba urumva utaduravye twe nitwokora natwe tudakoze nawe ntiyo turaba urumva twese turakenerani rero nuko bon voilà c'est ça ikiganiro rero murabizi ni Karababa ni ikiganiro gisanzwe kiba misi yose ku munsi wa gatanu gisanzwe gica kuri page ya YouTube iki kintu feko mugifata mu mutwe neza arabantu benshi barabambaza none ko Karababa tutayibona kuri channel yawe Alvin Karababa ntica kuri channel ya Alvin Smith official Karababa ica kuri channel ya Plus 257 ya best ya best of Plus 25 ya best of 257 si je me trompe best of 257 best of en fait urumva ndasiganira nkora ahantu ntuzenya ku radio cyitwa nuzenya Plus 257 industry rero niyo mpamvu muyitanguza ya ndihenda kandi na best utabure ko ari best of 257 urumva biri mu manuzenya rero ari kiganiro gisanzwe gica muri channel ya YouTube ya best of 257 muravyumva mufashe best of 257 nisi soko nakivuze navuze best of basubiza inyuma bacara bibona na problem ariko urumva akakantu nyene ko ndabizi ko nimuze wasinziriye akakantu ukuze ko akabuze rero tuvuga siti ko maze ko akavideo ka aho ye kagerero tuvuga akakantu bise tuzivuga voilà nuko rigano kisanze kica kuri channel ya YouTube ya best of 257 Cheda baraba voilà amarigano kisanze kica jewe Alvin Smith pabona Liza Kaleganeza murabo batuka murabona yuko kwa filime sose agumahindura yamaze kuba update nawe nyine yamaze kuba amaze kumenya azari leta aju namwe ndi update come on tukitangura wari update mugabo parapre wacutangura kuzahindura ibisukura nk'ubu last time twarakoze warufisa akantu ngaha bigumiza mutwe none ego ubu kavuye ko namuri y'amaso mbona umengo usiga ufite amaperi menshi amarori y'amaso c'est très bien ego namaze kubona urahindura amarori c'est bon ega ni muri ya changement nyine kuba updated don't mind bisigura ne t'en fais pas don't mind ça English mugabo on dit bombe pour connaître vous comprenez ce que je veux dire don't mind Charlie donc nous tracasser na kibazo on te comprend voilà rero nuko kiganiro nkuko mukisi tusanzwe gikora turakubaza ibibazo hama ubona ko byishura ukacuga isambo sitarimo ipiripiri cyangwa ukayireka nta ribi ariko ubona ko tucyokaza tukicishura ucujya ipiripiri hari hajya ni yakabanga murabizi kijyana naco ni Karababa reka ndamujya rero mugenzi wanje Liza Carla avuga amajambo abica nk'atatu macho tangu ikiganiro cyacu cy'uno munsi murakoze ego ndabaramukije cyane best time plutôt merci Michael na we place nawe yaciye regardez ni wewe wanyandikize nabaye
ariko nta kibazo kubera urazi ikintu kinyohe kubera yuko ntibaza kubona yuko ari jewe nyene nari ururimi namukije best of namukije na best fam ntangora cyakaze nyene ushaka kwitwa merci bose ndaramukije continue abakunzi bacu abakunzi b'ikiganiro abakunzi ba best of 27 bamadukurikirana buri mwanya ndaramukije gose twibutsa ikiganiro ni Karababa ikibanza ni Le Flamboyant Garden tugishimira cyane cyaduhaye ikibanza kugira ngo dushobore kwakira umushitsi dutange content imeze neza iganiro kimeze neza turakwakiriye nawe we antasinda mu muzi zina exact gusanze ko ari Nzeya siwa Tuguma reka mvuga amateka yiwe ko musase menye yuko umuntu umumenya before yuko umuraba icyamerera uniwe Tuguma Dori abantu benshi bumvaga kuvuga Tuguma Dori mu ndirimbo zanje cyangwa mu bintu byinshi ndiko ndakora bakumva Tuguma Dori bakibaza ngo ni nagasiro kanje kuko ibaza hari abantu umuntu aca mwibarabara ukumva Tuguma Dori ofete ntibatabura yuko ari umuntu bandiko ndagiye cyangwa muri concert mvuze Tuguma abantu bose bumva Dori urumva rero uyu ni Tuguma Dori n'umuntu asazwa afasha abantu benshi cyane abo baririmbyi surtout cyangwa abantu bose bari muri industry ya Plus 257 ko sinibaza yuko ujya gufasha abakongomani cyangwa abantu uzeya kandi ari Burundi urumva rero n'umuntu afise ikintu gikomeye cyane muri industry yacu kubera yuko amaze gufasha abartiste benshi cyane jewe ndimo kuva nkitangura mwese mwamenye si c'était pas ingufu ziwe yansizemo mwebwe uno munsi ntwari kuba munzi donc uniwe Tuguma Dori rero mumvaga mvuga mu ndirimbo zanje zose mumvaga nshira mu bintu byanje byose abantu bibasanga Tuguma Dori ko ari logo cyangwa ari slogan n'umuntu rero niwe uyu nashase kuvuga tu ibyo kugira ngo umushire gutahura ntimuze kumva tuko tuvuga Tuguma mvuge ko gitubize yemeka bigaruka ego voilà Tuguma Dori rero nyawe nyazinye n'izina n'uyu nawe turamuha ikaze bamera rero murahirishe murakoze okay mwamura ikiganiro cyacu uratangura ukarahira amazina yawe cyo tunaguhawe n'umwanya kugira ngo ushobore kuvuga amazina yawe merci hari abantu benshi ataza amazina yiwe amazina yawe yose nani mwayavuze oya apana Tuguma ariko nzijyo zina ryanje okay gusa sirimwe urumva iki nace niyumvira nagana mbwira amajambo arabwira abandi ngo none nk'uwo mu Diaspora ashaka kurukira Maria kuri Western yatanzira yawe nace ndavyibuka naco twita iteka twega mugabo hari abantu batakunda kuvuga amazina yawe yose tutahure bivanye n'ibintu usakora cyangwa abantu bakorana Tuguma gusa amugacushiramo ka Dori hari abantu ni izina ni slogan ni business byose ni chokimwe ariko izina ryawe rya vrai kwivuga kuko hari handi bigeze kwivuga urashobora no kwivuga no ngaho abarizi bararizi abatarabyigana tumutahure jewe ndatahura cyane directement arafite impamvu biteta tuvuga izina ryose mugabo iyo tumuzi ko de toute façon inbox nta kibazo ushaka kumurikira amahera kuri Western aje inbox ushaka kurika bari we wese karibu cyane gose na rumikashi ndaguha sawa so ntacu uvuga Tuguma uruvuga izina Tuguma jewe Jojo de la vérité rien que la vérité et comme ça wemeye kuvugisha ukuri tu parles urashaka kugira imeze neza ni bon utavuze nako bwati sinishura ntuce dushamo ikipiripiri okay donc turashobora kurahira comme ça je gutangura ikiganiro ninarahira muganca verifya izi sambusa zanyu ngo zarataye ibiro amamesyo mpora mbona yuko zifise ibiro byinshi mugara utwo banzaniye ariko nta nakimerekereka reka twisugire gato kugira biraboneka yuko atari ufite murumva twagize ikibazo cy'ahantu murabizi ko isamusa zisanzwe zikurirwa muri best nyene ariko cette fois-ci uzikora ntigeze aboneka that's why tuvuga reka tuje kugura ahandi niyo mpamvu ubona yuko qualité si zimwe ya na quantité ko bya bindi biba bifise qualité na quantité nini siko muramubibona biba byuzuye bya bisamusa bindi niyo mpamvu Tuguma ijambere babibona yacabona directement yuko tumubeshe yuko atari bya urabona rero nuko no kibazo twagize isamusa twahora dukoresha gasizo twakoresheje no munsi okay umva ndi special kwa je mama ibintu abandi batararonka
ahubwo turababaye kubera yuko zijya ziwacu nizo ziri special cyane zitwa special ariko ntacu toshaka ariko ntacu reka dukore n'ikindi garino cyanyu cya kabiri kumbure twashobora no kuzishipinga tukazirungika ndabyakira uko nyene tukagira livraison. Okay, twagiye. Ariko merci kuba wadukebuye kuko hari abandi bantu usanga bari kuvyidwa ama commentaire ariko ndavuga kiri kare cyane gose. Okay, mbo jewe Tuguma Dori ndarahiye yuko mvugisha ukuri rien kukuri kukuri. Okay, nuko bivuga rien que ukuri voilà kuko tuvanze ikirundi n'igifaransa sino ko nyine nashaka kuvuga mu kirundi wavuze mu gifaransa nanje nashaka kuvuga mu kirundi bica mu kirundi ukuri gusa ukuri ndarahiye kuza kuvuga ukuri gusa atari ndarahiye kuza kuvuga ukuri kandi atari ukuri gusha kandi bamwihenda gusa Kirundi kiragoye reka gasuko okay babitahuye abantu muze kutubwira sike barahira gute ndarahiye kuza kuvuga ukuri rien kukuri yaki mwakigaruka voilà okay kugira dutangure murabizi ko agaciro le respect là où se doit abagore niho dukunda guha ikibanza cya mbere kubera yuko babara abantu bari special ku bintu presque byose rero niyo mpamvu wavuga ati mu kintu cyose femme d'abord rero I wish yuko Diza Carla tumubahiriza même si ndamuruta imyaka tumuruta imyaka mugabo turamubahiriza kuba ari igitsina gore icyo kintu cyonyene gituma wewe uturuta même si tukuruta imyaka naho tuba tukuruta iki rero turakubahirije mu kubwira ati ikibazo cya mbere ni uza kukibaza en tant que une femme. Merci beaucoup kuma agaciro Tuguma cya mbere uri imbere Jean mu gufasha abartiste b'abarundi urashaka kutubwira ikintu ubona mu artiste abatari kwabikora neza ubu kintu nabo kosora kandi si possible même nimba hariho n'uwo ubona atari kwabikora neza kwanza aramuvuga izina atari karabikora neza yego kandi si tu peux kumukebura bon ico kibazo novuga yuko ikintu ca mbere abartiste batariko babikora neza iyo ni opinion yanje kuko umwe wese arafise opinion yiwe ingena abona ivyo mu artiste ariko arakora mugabo mu bintu maze kubona abartiste b'abarundi ikintu badakora neza niyo bare kuyindirimbo kugira ngo ntibagira promotion neza barapostinga si bose tukavuga abo batabigira neza barapostinga indirimbo coming soon hama uyo date igeze bakayirekura bagaca bagira ngo yasohotse mugabo ukaraba après ça nta kindi kintu bashirako cereke iyo ndirimbo bamwe bavuga ngo gira challenge mugabo bica biherera ngaho nta kinda poster donc ntagira iyo connection n'abafanze biwe we agira iyo post ngo coming soon agacarekera aho nyene yibaza yuko abantu baca baza directement kandi ikintu batagira neza nuko batiga business y'umuziki ingene bikora ingene ugira marketing bo bibaza yuko ure ku indirimbo ibintu bica biza directement uteza kwigurisha kwa uri brand ifo kumenya ko uri umu artiste uri brand donc uri brand uteza kwishira aho hantu abantu bakubone bakumve bakumenyere kugira ngo bashobore kumenya nizo ndirimbo zawe wivuga uwari we uvuge histoire yawe wavuye he watanguriye hehe ikintu nkundira Alvin nuko nivyagira yatanguye avuga iyo yavuye inzira yaciyemo abantu baca baconnecta niyo histoire agaca bandanya kandi umuntu uravya abartiste benshi ntibaposta chaque jour kandi ari kuri jewe ni ikintu gikenewe cyane ushaka yuko brand yawe bayimenya utegeza guposta chaque jour ukoresha ama réseaux sociaux yose hama kugira ngo abantu batangwe kukumva izina barimenyere ibi Alvin yagize aguma avuga ngo Tuguma Dori yavuze ngo si ngo abantu bibaza ko ari slogan je nta kibazo je shaka bumve ego ni slogan mugabo ibishika nuko abantu baca bumva iryo amajambo acaguma mu mutwe wawe ashaka ko bamubonye bavuga Tuguma umuntu akaceshura Dori sibyo umva ni ivyo wabajije umu artiste direct atabikora neza kaniyumvire rero umva aho hantu ushaka akantu k'umutima kaya kapumbu
niba uzi kuri umu artiste nje si ndavuga izina kabisa ndiko ndiyumvira umuntu umaze kubona kandi ntabishiramo amasantima umuntu aposta shaka izina rizwi ngaha novuga ninde ariko ni benshi uvuze uko ni benshi n'abartiste benshi badakurikiza ivyo bintu ni benshi kabisa ndiko ndiyumvira umuntu aherutse gusohoka afise ya postinze shabica bisabanja kuri telefone kabisa kaje shaka gutumwanya reka niyumvira izina turagaruka ikibazo cya kabiri ni wavuye US ugenda muri France gushigikira ba Double J na Kiriku muri show yawo vuga ikintu kimwe vuga one thing uzuragaga kwandika ivyongereza ko jewe birangora wakivuze neza mugabo niko nyine namaze kuba professional in English vuga one thing utakunze na one thing wakunze na one thing utakunze ubahanura kugira ngo bazokwikosera ikindi gihe mbo ikintu reka dutangura ku kintu nakunze cyane nakunze ingene baje guhasho abafana babo baje bafise energy yo gutanga yo kubaha show twari aho nagiye yari Lyon aka espace ntikari kanini cyane stage ntiyari nini cyane mugabo naho ivyo byose byabimeze uko energy bazanye yari energy yo guha abafana babo show ikintu ntakunze nuko umu DJ bari bafise umengo indirimbo zabo ntazo yarazi donc Kiriku yavuga ati vuza ugaca usanga indirimbo yashaka ko agira siyo yavugije umva akabarira ngo DJ umva mu DJ akareka indirimbo ikabandanya akaguma avuga DJ ikosa n'ijyande muri abo babiri entre artiste cyangwa DJ aho nuvu mengo nikosa umu DJ ntiyagira attention uri umu DJ ufise umu artiste ari kuri stage attention yawe yose teza kuri ku mu artiste ko yani waguha amasinye ni wakubwira ati hagarika ni wakubwira ati next ja kuyindi ndirimbo bon ikindi reka naje ikindi kintu wari wavuze uti ni gikibokora kugira ngo ariko ukiri ngaho nyene imbere kutarashira kwivyo kuko ukungene uyisiguye ndumva ariko ufise ibindi bibazo shaka kubaza uvuze yuko ikosa ryo bari rya DJ ikibazo cyo ndakubaza ni DJ yarasazwe abazi kiri kuna Double J bon je sinzi niba yarabazi directement mugabo il devrait savoir niba bamuhaye akazi ugenda uvugiriza aba artiste comme DJ uri professionnel ucuvuga uti okay reka niga indirimbo zabo reka mfata umwanya wo kwiga indirimbo zabo ivyo ntazi ni sinzi niba bamuhaye playlist hakiri kare ngo ayimenye canke iyo playlist bayimuhaye batevye iyo niyo ikibazo coba kiri ku ba artiste no mu DJ bose muri rusange kubera yuko uzi neza yuko ugiye mu gihugu ugiye muri gihugu atari ciwawe kuko indirimbo zishikira abantu baba muri diaspora nizishikira abantu baba nga sico kimwe kuko ari indirimbo usanga zimenyekanye mu Burundi gusa muri diaspora zitazwi rero ujya mu muri diaspora wewe usanga azi indirimbo za mahiti gusa ugasanga izindi zisanzwe ntazazi bisigura yuko wewe rero umuririmbyi ni ukwiye kubaza organisation ukabaza ati DJ ninde kugira ngo aze tuvugane tuyicare hamwe tuvugane ngene aza kubikora kuri stage kugira ngo tuze gutanga ibintu byiza kuko nimba ico kibazo carabaye Tuguma bisigura yuko ntiyigeze aba communication entre DJ n'aba artiste bose bahuriye hajya batanazinanye sivyo donc byari bikenewe yuko Double J na Kiriku bafata umwanya kuko habaye rere nkiyo directement abantu ego abishira kuri DJ abantu batari aba intellectuel ariko ku muntu intellectuel umuntu ari professional abona neza yuko aba artiste ari bo bafite ikibazo kubera yuko wewe nimbuzi yuko ugiye kuryohera abantu nuzi nyene ushaka kuryohera abantu nuzi indirimbo ingeretse kurikirana bisiwe ko ni ukwegwa amagara DJ ukamubwira ati shaka kumvugiriza uko nihavamo iyi uce winjizamo iyi ninatangura kurimba kapela wowe ubaza ugire pause kuko ari ukuntu na kapela ubaza kubwira umu DJ coupe kugira ngo ugire kapela n'abantu muririmbana bisigaye ko ivyo cyose ni wowe ukwiye kuvugana na mu DJ umubwira ati après iyi ndirimbo cangira akapela y'indirimbo uze kurindira nina heza kapela niyo ushiramo iyindi urumva iyo communication niyo yabuze ivyo birashoboka
birashoboka ikosa niko kujya kwa DJ gusa n'abartiste ikosa rirabafata kubera yuko artiste ari professional icyo kintu arakitegura kikere ku buryo agenda imbere y'abakuzi biwe abashikiriza ibintu bimeze neza oliye yuko hoza kuba ibintu kuko n'abafana barabibona ko ari ikintu kitameze neza ko nta kuntu wowe ushaka kurimba uvuga DJ coupe gato abaririmbyi turirimbana DJ ugasanga kugira coupe biriko biramugora cyangwa ugasanga ariko arakupa ahantu hadakenewe gukupa kubera yuko mutigeze muhura je nibaza yuko muri ico kintu nagushyiriyemo kugira ngo cubandane bya bindi muri ico kintu hariho ikibazo cha connection entre DJ n'umu artiste no ico ikintu shimye kuri ivyo uvuze ni communication sivyo mbo sinzi niba iyo communication yarabaye cyangwa itarabaye me ivyo je nabonye wacumengo ego nta communication yo yigeze iba mugabe byose turiko tubivuga siho twaye turi je niho narindi je nabonye ivyo nabonye muri salle ivyashitse avant ntavyo nivyo ntabonye sinzi ningene byagenze me comme umufana ndiko ndaraba niko birashika umengo nta communication yigeze iba kuko umu DJ hari double J yagira acapella arindire ko indirimbo itangura ntizi sivyo hama gaca avuga DJ akaguma avuga DJ umva bicaye iboneka ukuntu ucumengo ngo ntibigeze bagirana repetition canke ivyo wavuze ngo vyo guhura kumubwira uti nina kubitiki cuzaniki nina kuvuga nina gira sinye nkiyi ucumenye ico bisiguye donc ivyo bintu j'espère yuko nubukurikira bagiye hanze ico no saba kandi abantu benshi bamaze kubivuga bishobotse twari umu DJ wanyu mumenyeranye umva bagize iyo team akaba mu artiste n'umu DJ wabo ku buryo ivyo iyo ntuze iyo vibe ntiyononekare mugabo vraiment double J na Kiriku kuba jeune artiste bari basohotse barabikoze neza baragerageje vraiment Bruxelles twarabonye ko byari bishushe nta problème nk'iyo bagize no muri Sweden sindabizi ko nta ma video menshi yasohotse mugabo aho nagiye Lyon vraiment niyo ngorane yabaye mugabo baragerageje vraiment baragerageje kandi urumva mu kazi hatabaye utuntu nk'utwo turatuma umuntu yikosora ukamenya n'ikindi gihe ingene uzovyitwara mbon waruvuze ngo hari ikindi kintu rero utakunze cyangwa ikindi kintu wabatekerera ikindi kintu no babwira nti abartiste bose simvuze double J na Kiriku ugize show naho yoba yagenze neza il faut que après le show haba inama mukavuga okay ni iki twakoze neza ni iki twakoze nabi kugira ngo la prochaine fois ico kintu nikigaruke kandi amasho yabagomba abana yaca yameliora aba meza apana gumuhaba abafana banyu ibya bindi nyene sivyo il faut que muje abatinda ndabasavye mugize amasho nino naho ubusho butoyi gira après show urabe niba ari ama video bufise canke ingene wabibonye uri kuri stage ukavuga uti eba iki kintu sinagishimye la prochaine fois il faut que tubigira gutya tubipanga gutya peut-être duhindure ingene indirimbo yinjira kugira ngo ibintu bije biremprove biba vyiza nico cyonyene no kwajutako voilà merci hama ku bantu miko barakurikirana ikiganiro turiko turagerageza gushira ibintu bimwe tuvuga ibintu bitagenze neza n'igituma biba bitagenze neza nta gwanko ruba rurimwo sivyo nta gwanko nta kintu yagira abantu baca batangura kuvuga ngo urumva ngo ashase voilà naho bigukoze ku mutima no kuvuga yuko uri kuragira amakosa exactly cyane cyasha gatatu urashaka kudupartager secret wawe secret utaravuga ikintu ushaka gukora gusa utaravuga donc ntacu akora ariko kiri muri wowe ushaka kuzabikora kandi nta n'umuntu akibwira none ntikiriba iri secret donc nina kivuga ntabari wase ukivuga ucugikirikire kumva nako gatrike mugeze ko uteza kutubwira secret yawe nimba muri kazoza ushaka kuzongirira mariage ya kabiri ubivuga tukudana kumenya kugira mariage ya kabiri uzuzana nimba example ibintu oya nina nawe ibintu ubona yuko no biri muri kazoza udashaka kuvuga ahantu hamwe murabimenya
usanga muri kazoza ushaka uzongirira ntuzenya Europe tour na jewe agomba yishiramo mbasha kwishiramo kugira ngo ndagwe ntuzenya ufite abantu batahure ibintu utashatse kuvuga ko ari abantu batahura sokre bagaca bibaza ngo ibindi bintu byadanje ufite bari ibintu nyene ubudashaka shwa tukorera umuntu cyangwa ukorera ikindi icyacu cyose utabwiye umuntu numwe voilà c'est ça nimbo rero ko tubwire yo sokre ibintu ugiye gukora muri kazoza bon appétit nari shonje ntangurira gute rero mu ndabiri isambusa tubigaruke ko gatoyi nta santifice vraiment oya si ntimeze nabi niko no ijya icarimwe izindi mbona bajya nka 5 fois ku sambusa imwe tubandanye ntugere ntaco reka ngira nk'abadame wengene bahora baza arira afite arira kumenyo kibaye ngo ngira nk'abadame niko none umuhungu musanzwe yacagira nga yose gaje wagize mugabo ucura ijya direct nubwenge sharona ipiripiri cinjira hasi usanzwe igipiripiri yego bon appétit merci nani chonje nakumva turakumaza inzara nta kibazo merci kibazo gikurikira ni mabanga menshi adashaka kugira ese kibazo cyakari kuri kiguhiranye nanje kuko ndashaka yuko kubaza cumwe ngo nigena candise Tuguma Dori uramaze kurungikira umuntu nidite need I don't know nude yeah jamais tubandanye okay wotubwira ntuzeya endroit iri insolite womaze kugira mwo nka date amu genre nyene iri insolite haya bahurira mwishamba haya bahurira bahurira he ama rencontre amoureuse gusa kaja ahantu hari mushamba donc hari insolite oya si insolite mushamba ishamba banazi ego izo hari ayese ishamba zirusanga ari umubu ufise muzeya ini nyuma hagaruko ega ashobora kuba hari agapark mugabo ukamenya n'ishamba rega muri beni park twe n'ishamba niko fata mu Burundi basi niko ndagwa exemple hano oya sindagira date mu Burundi ngo vuge ngi ahantu hari insolite iyo hariya rero apa niyo mu Burundi ko ndagwa ahantu hari insolite navuga gucyo nyene mushe yumviriye uvuga ati none yari insolite je nuvume ngo byaye biryosha ahubwo byatuma ibintu bishuha yari mushamba muri park nyene mwijoro ni jardin public usanga arega ari public mu bisanzwe ama park public akenshi nta burenganzira ubufise bwo kuza mwijoro kwinjira mwijoro mwere mwangiye mwijoro donc muri abandi twacha tubona biruka ko police uraraho ko atamu police ariho ukacunga ugaparka kure kugira ngo ntibabone ko hari imodoka iri hafi ukaco winjira n'amaguru pye ukinjiramo ntibigeze babika ko rero kandi byari biryoshe amasaha abiri yose kabisa deux heures n'umutima utari kurasimba vike muri ahantu nico bituma bica biryoha kuba ufise ubwo bwoba yuko umuntu umupolisi abaye mudamu wawe arumva ikirundi neza akakantu ndaza kumvise ku muyibusa ku buryo avuga ati sha for real birasa ariko muyumvire uri muri couple ifo kugira ibintu biri different sivyo biroze umva mwese mufise personnalité iri nyene mukunda ama aventure ifo yuko mugerageza ibintu biri different apana kugira bya bindi abantu bamenyereye ngo date tugiye hapa tugiye ahantu abantu gerageza mushamba nawe urabe sho cyo kintu kuze n'icyo kabisa unyenda kwa madame si hari je ndiko oya jewe musura aho namutwaye muri date ndamutora ahantu mukaboreka kumidagaswe mu butere arakomindura avuga ati nkura ahantu bambwira none ntwashaka date none date ni mpaka tuje zakirira garden zaheza bino garden twicara ngaha muri date abantu bose bari baguma baturaba abantu amahoteli aguma atandukanye ducaka bavuga ati no kore kwe barajewe baramugire nawe
urumva ari arutse bafite abana aba anuze ya reka bon ikibazo kurikira ni Tuguma Dori boutique idandaza iki tubwire bénéfice winjiza bénéfice winjije muri 2023 bénéfice ninjize muri ya bilan annuel uvuga amahera ninjije cyane uravuga amahera total sindaronka total y'uyu mwaka mais urashobora terme de pourcentage sinzi novuga nti bon yabajije kwanza ico tugurishamo muri Tuguma Dori boutique quartier asiatique muri Ihera building hajya akezanet ikorera deuxième étage tudandaza imipira ama t-shirts ama hoodie ajya imipira ifise ama capuchon akaba ariko ibintu by'u Burundi nyene canke ibintu nk'ibi byanditse positive vibes kuko abantu banzi genda umuntu nkunda ibintu biri positive vibes iteza kuba iri positive energy iteza kuba iri positive urukundo ruteza kuba ruri positive frequency yawe iteza kuba iri positive udafise ikintu kiri positive ukanyegera bica bipfa imipira nayo natanguye ari imipira nyene kugira ngo twerekane ubwiza bw'u Burundi aba diaspora baje kugira ngo baronka souvenir kandi se ikintu cy'u Burundi bashobora gutwarira abagenzi babo atari abarundi canke abantu b'abarundi nyene batashoboye kuza ino twatwuguriye 2020 niyo twatanguye twakoresheje irindi zina d'abord umugabo duca turahindura kuri turigira Tuguma Dori boutique amahera twinjije uyu mwaka sindaronka total na pourcentage sinoyeba kuko sinzi exactement iyo total yariyo mugabo ndazi yuko harimo aga profit karyoshe Kirashikira ni wewe nta kibazo twabitawe kabisa wadushuye neza kibazo kandi ngo amazina mwaze apart kigaye imyaka yawe birakenewe ego cyane udashaka igipiripiri niyo mpamvu ega nizo nyene tuba dushaka kugira ngo none imyaka iyo umuntu atanze information y'imyaka kibafashamo imyaka ibafasha hari abatinya kuyivuga Karababa biri ngaha kugira ngo ivyo nyene abantu batinya kwerekana nivyo dushaka so gutinya nje niko numvume ngo age c'est ikintu kiri important ntaco ndafata qui important kwera urashaka gutinya kuyivuga ariko cyangwa Tuguma ndabona umengo ashobora kuba yaje atapti deje nafashe kubera yuko akakanye ko hejuru normal magakura ko gato bwawe ariko aragira ubuntu zaziraryoshe izi sambusa ziraryoshe reka rero tukubwire agasokre kacu natwe twavuye muri tutariye kugira duprofite abantu bamwe batazimanze rero ndiko ndabona speed urimo twava tubura niwave bihera basi ndajya nk'aba bandi bose bahora baza nk'abo akabanga nashatse kwibira kugira ngo utazimara kwera natwebwe ng'amaso ibana imitima yatuvuyemo ariko mbona ndabasigira niba byumvise deja uziko lebla mwegere kuberegere micro ntakundi yabaye okay yaze kuvuga imyaka yiwe bon mbwa turabitahura ari umuntu ariko kuvuga imyaka yiwe kugira ngo nitumve ko ari muto ama n'ibintu byose afise cyangwa n'ubwenge bwose cyangwa n'ibintu amaze gukora ari binini akavuga ati ninamara umuntu natavuga imyaka biravana hari nivyo ni turasigura ariyo swat wanka ko abantu babona kuri muto canke wanka ko abantu babona kukuze cyane yes Tuguma rero ushobora gusanga ko ibintu vyisha kora komakomeye avuga ati sishaka yuko abantu babimenya imyaka yanje bacu bavuga ati kukiri muto kandi ukora ibintu vya dance itetre nuko cyangwa usanga nyene arashaje nkuko yabivuze usanga ari mbe bavuga gute umugore ni tate umugabo ni babu babu sisigura babu ni Kiswahili sisigura kino ni umuntu muto cyangwa grandpa yeah bon appétit grandpa merci boy igaza ikurikira ni cyanyu birahetse vuga umusanyi washase ko mukorana arakugora cyane byageze cyane mwashase ko mukorana mugabo arakugora cyane gushika no munsi vraiment nta numwe arangora ikintu kiba abasani ibintu ntimuzi kwishura umuntu abandikiye ntubuzi igituma ndako ndakurondera hari dire peut-être ndari mfise nagoma ndakubwire ugaca ndakwandikira nje sindi wawundi ndakwandika nkavuga ngo bite murakomeye acha mpagarika
ndandika nkagira presentation kakubwira nti hewe ndakunda ivyo ugira papati patata hari projet canke hari ikintu nashaka kugira ngo tuganire ufuronse umwanya unyandikira akenshi benshi ntibishura ubwo nyene kandi ifoko bijya navuga vya branding ifoko kumenya ko uri brand iyo hari business akenshi haba hari umwanya mutoyi iyo deal iba yuguruye donc ndakwandikiye uno munsi ukanyishura une semaine 2 semaines après iyo deal iba yagiye kandi ivyo nashaka kuvugisha usanga nawe bari uyundi umva nico voilà kindi kibazo Alvin yageze kuko yavuga ati Tuguma Dori yari nk'umu ambassador yego utubwira contramasani ingene yaringana total ego bon ibintu vy'ama contrat cyane apana aba artiste bonyene contrat yari yose nje nkora ni contrat entre deux personnes sivyo nta kuntu ushobora kugenda ukavuga ama contrat ingene akora ingene bimeze cyane iyo ari ibintu vyerekeye nk'umu ambassadeur kubera contrat nagize nawe comme ambassadeur dutangura ukurikira azoca yibaza ndabivuze kuri iyi konta au-delà de burigeze ipiripiri ntashaka kuvuga ndavyumva no nataka kubivuga kugira ngo abantu babitahure ariko sa rero tutababeshi burya tugiye kuraba amahera wamemba kuri kontra n'ibindi bamfasha byararengadije n'amahera yo muri kontra urumva rero tugiye kuraba kontra ahubwo bosagajewe naragize yego byari birenze wateye akanogo mu mufuko wanje gatowe mugabo nabona potential bakivuga gute mu kirundi potential ni importance ni potentiel wari ufise potentiel uri iki nani cyozi ndakize potentiel no gifaransa sinzi cyarico potentiel ndabona yuko aho ingene ukora naho ushobora gushikira ko ubishizemo umwete uzohashikira ico wari ukeneye gusa ni opportunité sivyo iyo opportunité irashobora kuza de manière iri différent irashobora kuba guha umuntu akazi kugira ngo umuhe ako kazi kugira ngo ashobore gutangura ibyo ashaka gukora canke kumupresenta abantu canke kumufasha mu kuvyiyumvira kugira ngo develope ama idea yo bafise urumva kubavuze ko hari ikintu cye nibuka igihe shaka kugura umuduga wanje wa mbere narakwandikiye ndakuye ko shaka kugura umuduga urambwira amajambo 3 umbwira ati kugura umuduga nibisanzwe ariko ufuye essence yaje amajambo yambwiye uranantera ubwoba none se kinace nibaza ni kimwe isi kandi banagura umuduga akagiraho au parika kubera kubura essence nivyo cyane kuri amara kukoresha cyane iyo uguze ahubwo ikintu uba wamaze kuba prêt kwavuga ati jewe ndi prêt kuko muri iki kintu wambwiye nico parapena narakibonye kwa ko imaze kugura umuduga amahera izo gutwara umenye yuko uzo dépense amahera menshi kuri yo muduga azonarenga yo wawuguze ico kintu kabisa naragitahuye kabisa kuburyo parapena ari umuduga wapfa nkavuga ati cyakoze kubera Ofite nache na ura igituma umuntu adagwaye lift kwe kumutahura kubera yuko oya no umviriza uruzi ubona umuntu atagwaye lift nuzo mu gimihari kubera yuko ibintu vy'imiduga ibintu bigoye cyane urazi ko ari abantu bafite imiduga kugira ngo pièce ayironke ayikura mu bindi bihugu ucubwira umuntu nkuye rero aguciye ko atagwaye lift ukacusha ngo urikura muta kwa majambo mabi ngurumva ngo ariko arishi bakore kwa afite umuduga ntukwiye kujija kubera yuko burya bijya bintu mubona bifise amapinane cyangwa 6 cyangwa 8 birimo ibanga bikomeye cyane abantu benshi akenshi nanje nabigize nkiri umujana ngo uri imodoka yanje ya mbere ubushagura imodoka kwa ushaka kwibona ko uri mu modoka sivyo ukibagira ama dépenses zanana n'imodoka Uva akenshi ibyo nakubwira cyangwa ibyo ndakubwira na malesonage mba na naciye sivyo kubera waruvuye ku kamobilete akamotosha kara fame shereza nava ngana ngaha na testire murabizi nyivire mu buterere nasaze
umva navuze ati jewe ngiye kubatesa wallahi ndiko ndagira bururu kaca kazima mani mu kaburimbo bagaca babona Alvin nguye wowe bamaze kuba umustar nanazo gutangura yari yatanguye abantu batanguye kumumenya ko yanibuka avuga ngo sishobora kugenda muri bus nibishoboka acaronka moto hama ivyo vy'imodoka biraza nca namubara ivyo nyene yavuze kugira ngo yumvira ama dépenses yose aje sivuga ngo nariko navuga ngo ntugura imodoka mugaba yiyumvire ama dépenses bizoca bizana uzojura ari hagute utazokwicuza mu nyuma uvuge kuri ki amayanje nayibishye voilà c'était ça cyari cyacu cyanyuma yaramaze kutwishura cyane ndafise ikindi kibazo cha ego cyavuye akuno musi kumwe gufisa freestyle menshi wewe Ujambere na mwenye Liza Carla afite ibibazo byinshi kunduta misi yose ni jemba afite amajambo menshi. Mbere yuko mbaza reka ndakubwire yuko iyo coiffure na ala naturelle nayikunze c'est peut-être kubera ama coiffure hindura nico bituma maroro 10 ngo yahindutse. Ndibaza. Ako karaga compliment gusa. Urakoze cyane. Kandi bananye nje ndakunda naturelle cyane. Abantu bankurikira barabizi, tribe murabizi. Je nkunda unari naturelle. Cyane gose umugore wanje nawe arabizi ntimuce mvuga nje ndaho umuntu wese asa neza ndamuha compliment kuko birakenewe mu buzima urazi umuntu akubare ngo yewe n'umususa neza nta kindi shaka umudraga je ndakubwira gusa yewe usa neza ni vyiza ko yabira muti nawe nyene uguma wimvira gute aguma wimvira neza kwera hari igihe twijije atoyene base kutiha agaciro wenyene donc winze wumva umuntu yakubwiye ati usaneza kandi akintu wagize ninki birakugarukana kandi nk'ivyo birakumotiva nejo uvuye mu rugo uzora bayiko uyifashe neza nk'uko ejo bimeze kugira ngo abantu nibagire kandi urumva biramotiva n'umuntu biratuma n'umuntu atangwa kwifata neza c'est bien mutanga ama compliment chers amis mutanga ama compliment abarundi hari ikintu tutagira tanga compliment umuntu yambaye neza murewe wambaye neza no muzi nturenze ko ushaka kudraga umva suko niba mushaka kumenya inbox okay ego canke wowe Tuguma Dori haicha fana na Burundi Ndoma tufana like ko tobari wenyene cyangwa oya twese turi Burundi on the map ari wayitware oya twese uyu nawe cameraman twese turi Burundi on the map okay abayitirizateur abayikoresha abayitirizateur ni bajya nyene b'abarundi bari Burundi ariko Tuguma Loki cyane ari twese turi Burundi on the map yumvise nyisho maybe Burundi bubaho aho bari hose mbwa wishura ego canke oya ego oya subiramo ikibazo Tuguma Dori yibari wari Burundi on the map ayitwa canke oya ico kise bajya like singe no ikiformula gusa urimo uri Burundi on the map okay ico kibazo nyene kibajije wari wose umubajije ateza kuvuga yego kwera bose barimo kwa twese turi Burundi on the map mu ba okay abajeha le compte page ya Burundi on the map urimo oya none aho njye kibajije neza urasindi freestyle oya it's okay kindi yose ko nta kindi kibazo mfise kubera yuko cyane mbari kubera ari umuntu nyene mba nuba niyo mpamvu ndiko nico gituma dari niyo mpamvu namutaye ariko ntari burya bavuga ati n'umusasa atinya nyina murataburiye umugani bisigura yuko naje bubizi bobora fata ama break bisigura ko hari abantu mbona yuko ari biti biturirwa merci beaucoup sasa kwa maje dukurikirana abantu babonye ko n'umuzi nabagira ibibazo byinshi muratawe ntasiga gituma ari ibiti biturirwa n'umusaza atinya nyina voilà c'est ça murakoze cyane ko mwadukurikiye ariko Tuguma Dori hari ibintu byinshi cyane abafise bya ntuzenya by'iterambere y'umuziki ndundi ko nabyumvise umunsi uraho yagize live yarayivugana na Diaspora n'abandi bijya n'ibintu byigisha cyane ariko ndibaza yuko nuko tumuronka kandi ndashaka yuko biciye kuri iki kiganiro nyene zo mu mwanya kugira explique ivyerekeye business ya music ngene abantu bategezwa kubivyaza umusaruro kuko abantu bose bavuga ngo umuziki nuriha mu Burundi nuko batazi inzira bocamo kugira ngo umuziki ushobore kubari ko twese tuvuga ati umuziki nturiha mugabo uwo kubwira ko utariha ntufise n'ingene we explique uvuga ati ngurumva ya mugabo sino Tuguma yarageze kubisigura ndumva neza na neza binasiguye yuko bijanye na ibyo kwicara ahantu hamwe agatanga iyo ntuzenya seminaire nuko gusa turonka amazi tugaburira abantu bose bazwa baje rova ariko sino yo bari ibintu byunguka cyane mugabo musoze muramukurikira kuri page yiwe ya Tuguma Dori
kuri Instagram arakunda gutanga ibintu byinshi cyane bifasha abantu mu buzima, arakunda gutanga impanuro nyinshi cyane, arakunda en fait ni muri yo wenyine gufasha. Yes, muzo mukurikirane kuri page yiwe ni Tuguma Dori kuri Instagram. Hama muzoronka ibintu byinshi cyane muzokunka ibintu byinshi cyane. Voilà, murakoze cyane rero kuba mwashoboye kumara iminota 20 muri ko badukurikirana. Ndabizi ko mwari mufite byinshi cyane mwari gukora, ariko iyi minota yose mwayifashe muri ko muradukurikirana. Twebwe hamwe na Tuguma hamwe na Liza Karla, murakoze cyane, turabashimiye kabisa kuri izo effort mutwereka. Murakoze cyane kabisa, Imana ibahezagire cyane. Hama ndibaza yuko naho ku munsi ukurikira. Merci beaucoup Karla. Merci beaucoup Alvin, merci beaucoup Tuguma, merci beaucoup Shebe cameraman wacu. C'est la première fois nous a tumushimye. Yitwa gute cameraman? Yitwa Shebe. Ariko Shebe uvuze Shebe uvuze Shaban. Préparation ya Shaban ni Shebe. Ushaka ko tuguhamagara gute? Ariko urashaka bikunda niyo mpamvu takuvuga. Ari Loki cyane ujya mu jama. Ari Loki ari nyegeza cyane ntashaka, ari muri abantu badashaka kwigaza, niyo mpamvu tukibagira mugabo ntibisigura yuko twasangiye umugore canke umuntu ex umugore wanje canke ari umuzenya sinakwanka, nuko gusa nabonye kutabikunda bakakanda kunda nakamase nyine kugira ngo abantu batumvikana umengo baca bavuga ati kumengo umengo turasangiye umugore, umengo turasangiye itongo. Ntacyo dupfa mon cher ami, gusa nuko twabonye yuko utabishaka cyane kandi utabikunda. Merci beaucoup rero kwansho tukiyana. Ciao ciao. Best of 257. Big up yourself. Peace out, tribe.